kwanka ko hari ibitangaza muri Kristo Yesu nukwita mu rudubi no mu vyago bikomeye cyane. Iyo tubabwira cakira ivyo Satani yakunyaze, ndacakiye. Cakira imodoka yawe, ndacakiye. Tubabwira kwakira Yesu, hanyuma mugacakira uburenganzira bwanyu. Hari abantu bagenda n'amaguru bakagombye kuba 2012 bari bagendera imodoka zabo, ariko barabaroze. Abadayimoni barugaye ivyabo, bacuruza bikanka ko bunguka aho bari kurongera amafaranga yo kugura imodoka. Bakora bikanka ko baronka promotion aho bari kurongera amafaranga yo kugura parcelle. Abo nibo tuvuga tuti ni muze abamaze kwakira Kristo, murwanire rero uburenganzira bwanyu, ducakira ivyo Satani yatunyaze. Niho bagira rero twatura kwa majambo, cakira ivyo Satani yakunyaze, cakira amagara meza, cakira indoa yawe bugaye. Ndacakiye mu izina rya Yesu. Ariko tandukanye izinyigisho je ndo ndigisha zishingiye mu gucakira ivyo Satani yakunyaze kuwamaze kwakira Kristo Yesu. N'uburenganzira bwiwe. Uyo mukozi w'Imana yogwanya ico ninde? Naho bwiwe yoba afise ikibazo. Naricaye ndavuga nti ntangujidinye. Rizokora uku nka founder wacu. Shinga ivyitwa reglement d'ordre intérieur, amastatara shigwaho. Difuze kureka kwisambanya. Ngafata ingingo nkiyana mana mfasha. Hello muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabazaniye umugabo amaze gukora ibitangaza vyinshi cyane, ni Apotre Emmanuel, akorera ku Mutakura ku barabara ry'umunani nimero 47. N'urusengero abantu benshi bamaze kwakiramo agakiza, amaze gukiza abantu benshi, amaze gukora ibitangaza vyinshi. Ndibaza ko mumaze kumubona ku mbuga ngurukana bumenyi. Uyu munsi twatewe ibakwe nawe, aratwakira muhiri wiwe, reka tumuganirize, araza kutuyagira vyinshi mutarimo muziko ku rugendo rwiwe ingene yabaye apotre. Reka ndamuhikaze, muraza kumukurikirana, muraza kumva ibigiye bitandukanye. Murahawe kaze. Murakoze cyane. Kwizina nitwa Apotre Emmanuel Manirakiza. Kandi murahawe kaze kubiri wacu kutugendera ni vyiza cyane. Ku bantu batazi apotre icari cyo, mushobora kukidusigurira? Apotre mu rurimi rw'ikirundi no kuvuga intumwa. Biri mu Banyefeso 4 igice ca 4 umurongo wa 11. Ibijanye n'amabango na 5 hariho apotre, prophète, pastor, evangeliste na n'umwigisha. Rero apotre ni intumwa. Kugire mwitwe ba apotre vyaje gute? Kuko hari abo twumva bari ba pasteri, hari abo twumva aba prophète nko marimo bivuze. Kugire mumenye neza yuko muri aba apotre mwabimenye gute? Iryo ni ibango kandi rikorera mu muhamagaro. Imana iraguhamagara, yamara guhamagara iba yashize umuhamagaro muri wewe, hanyuma kijya guhamagariwe ukabona kukirobanura ukagikora. Rero kuba umu apotre cyangwa kuba pastor cyangwa kuba umuvugishwa, prophète cyangwa evangeliste cyangwa umwigisha ni ibango. Ni ibango, ni Imana iguhamagarira kari gushiramo. Noneho nawe ukayemerera, hanyuma kugeza urobanurwe. Muri ivyo bikorwa mukora harimo n'ibintu vy'ibitangaza mukora. Bijye bitangaza hari abantu benshi bavyakira ugutandukanye. Bamwe bakavuga ngo ni Illuminati, abandi ngo ni Freemason. Ndashaka uduha umuco kumbure na bamwe bavyita amajambo agiye atandukanye, baronka umuco mu bigisha babone itandukaniro ry'ivyo biyumvira n'ivy'ukuri. Icyambere wari wese ategeza kumenya nuko impano z'ibitangaza dusoma mu Korinto ba mbere
igice cya 12 umurongo wa 10 don de miracle. Izi mpano z'ibitangaza ni impano zirwanya Satani, kuko Satani ajejwe gushiraho indwara mu bantu, ubukene, kudandaza ntibunguke, abarozi bakaroga, bakugara imigisha y'abantu. Rero don de miracle za kubohora. Rero ni impano y'ibitangaza, ni impano igwanywa. Satani arayigwanya cyane n'amajini n'imizimu, bakayihagurukira kuko ni impano ibataga. Rero igihe cyose yo Satani agomba gusenya impano, agerageza kwiyitirira ibikorwa abakozi b'Imana bakoreshwa ko ari ibyiwe. Bibiliya iramwita ngo ati ni umwami w'iyisi, yishira hejuru kurusha icitwa Imana. Rero impano nuzanye igitangaza cyari cyo cyose cyokoreka we aracishirako, ntashaka ko Imana ivugwa. Rero nicyo gituma abantu bose bari barankurikirana bategerezwa kuba maso cyane, bakamenya yuko ibitangaza byose nibikorwa na ba Illuminati, hari abakozi b'Imana bakorera mu mpano z'ibitangaza. Rero abo nabo babitiranya abakozi b'Imana n'abasataniste. Ivyo nibisanzwe uko se kibi yamye ariko akora kuva kera hose. Ugiye ukaraba Yesu Kristo amaze gutangura gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza igihe yari mu isi, nta yindi nzira Satani yarasigaje gukora. Yakoresheje inzira yo kubwira abantu yuko uriya Yesu ibitangaza akoreshwa nabyo abikoreshwa n'umukuru w'abadayimoni yitwa Beelzebul, tukwitirana power ya Illuminati muri iki gihe. Rero muri icyo gihe Yesu ntacyo byamutwaye, ntuzosanga ahantu na hamwe Yesu yisigura. Rero umukozi w'Imana tujejwe kubigisha abantu, kubahubura batandukanye ibya Satani n'iby'Imana, boye guhiteka ry'Imana Satani. Imana twizeye si Imana inaniwe gukora ibitangaza. Ibitangaza n'ibikorwa na Satani gusa. Ibitangaza wabitanguje n'Imana. Satani ibyo akora byose ni ukupirata. Rero tuve mu bujiji bwo kwiyumvira ko ibitangaza byose bikorwa n'abasataniste. Hari abakozi b'Imana bemera Yesu Kristo yapfuye akazuka, bemera amaraso yiwe, bakoreshwa ibitangaza na bugingo n'ubu tukivyemanga kandi tukibibona. Umuntu kugira amenye neza yuko uyu unya avugisha ukuri, ibi bitangaza akora n'ivy'umwuka wera no w'Imana, iyo bitandukanya gute n'ibindi muntu akora ivy'umwuka mubi? Kuko bose bakora ibitangaza ariko mpwemu zabo ziba zitandukanye. Ni gute rero umuntu yomenya ati uyu muntu niwe w'ukuri? Mu bisanzwe ikintu icyo ari cyo cyose cy'ukuri na pirate kiragora gutandukanya, bigusaba gushishoza. Umunsi umwe nashatse kugura amabafre yo mu rusengero ndi muri Leta Zunze Amerika, ndayakure muri Etazini, igihe nariko ndavuga ubutumwa amashengero hariya ndayazane. Ariko igihe tugiye kugura twasanga amabafre y'uburyo bubiri, arasa ku maso, ariko bakakubwira ati aya ni original yakorewe gukorera mu gihugu cya Leta Zunze Amerika. Ariko hariho n'izindi zishogwa hanze y'ibihugu y'iki gihugu, kuko hariho amategeko aproteja ikijya gihugu abanyagihugu babo kutakira amapirate, bakabagurishiriza bijya original. Amapirate bakazohereza mu bindi bihugu. Kugira ngo ubimenye rero mu maso bari bimwe, nabona ni zimwe, byasaba yuko ushishoza sana. Ushishoza, wumvirize cyane uko zivuga kugeza umenye pirate na original. N'imvi by'isi bisaba gushishoza mu kumenya. Kumbe n'ivy'Imana Satani yapirase hari igihe bigorana kubimenya, ariko ufasha akanya ko kubisuzuma uramenya uyu n'umukozi wa Satani, uyu n'uwa Yesu Kristo. Bigusaba gufata akanya kubumviriza. Abakozi ba Yesu bakoreshwa na mpwemu yera, ibimenyetso n'ibitangaza cyangwa ubuhanuzi n'ibindi bitandukanye. Ahantu hanini uzobamenyera
uzosanga iteka ryose icyubahiro bagiha Yesu. Abo murwanizi nabo uzosanga nibo bashaka kumenyekana kurusha Kristo. Bo nibo bagomba bavugwe, bemegwe, n'ibintu bijyanye n'ibyo. Muri profesi uzokumva basora amaprofesi asenya abantu, asenya imiryango, asenya ingo, asenya ukamengo nivyo kandi nivyo baravuga ko biza kubomora. Abo n'abakozi ba Satani. Profesi z'Imana nazo uzosanga n'abazisohora basora baza kubaka. Rero uri kurabikurikirana urabatora. Ibitangaza by'Imana ibyo ari byo byose bizagukoreka. Wibuke ko Mose akoze igitangaza imbere ya Farawo agatereka inkoni hasi, akavuga inkoni zigahinduka inzoka, na Farawo bakamenya ibiwe barabikoze bahejeje kubikora abakamenya ibiwe kujya nyene Mose yarahejeje kubikora nabo bace barabikora. Rero itandukano nuko barategereje baraziraba iza Mose zicazimira zigeze bakamenya. Bigusaba gufata akanya no gutekereza. Rero aba bakozi b'Imana uzosanga bavugira Kristo bashiga hejuru Kristo, kandi ibimenyetso nyamukuru bigisha Yesu Kristo yapfuye akazuka, bemera amaraso ya Yesu Kristo, bahimiriza abantu ubwami bw'Imana. Niyo bigisha ibyerekeye prosperity, ubutunzi, kuko turabarabye abakozi b'Imana turabyemerewe kwigisha abantu byitunga ko rishoboka muri mu Mana, ariko siyo ntumbero nyamukuru. Intumbero nyamukuru ubutumwa bwiza bakubwira Yesu Kristo yapfuye akazuka, hanyuma uburenganzira bwabo bukaza. Aba b'umurwanizi uzosanga top y'inyigisho zabo nta Kristaza, nta Yesu Kristaza, hazi bigaragara by'isi gusa. Rero uwitonze ukabakurikirana urabamenya no mu nyigisho, ukamenya ariko arakorera Imana cyangwa uyu hari izindi mbaraga zo kuvanga ibintu. Ati umuntu abana akorera Imana ashira Yesu Kristo imbere. Hari ikiganiro migeze gukora muvuga ko kwa Shetani cyanye mu kuzimu ngo hariyo umuzimu yitwa Yesu. Yes, nibo babo nakubwiye yuko pirate ihari na original bihari. Nashobora none kuvuga arimwo avuga Yesu, kumba ari nkavuga uri aho mu kuzimu gasanga biciye biducanga. Nanje nivyo niko ndavuga. Hariho ikuzimu, hariho ijini gitwa Yesu. Yes. Kuko Yesu nibisobanuye iwacu Kristo. Nige yarahari no nyuma yiwe gato ba Paulo bahuye n'abitwa babali Yesu, abitwa ba Yesu Yosito n'abandi. Rero hari jini gitwa Yesu mazeje guhura naryo mu muntu. Rikora rihagurutsa abakozi ba mu gukora mu kuza kuvayanga ibintu no gucanga abantu. Nico cyo nakubwiye nti uyu akorera Yesu Kristo uzomenyera ko akoresha Yesu Kristo. Kandi akoze kuvuga amaraso ya Yesu Kristo n'urupfu rwa Kristo. Aba bakoresha uyu Yesu w'ikuzimu, urupfu rwa Kristo nibarucisha mu kanwa, amaraso ya Yesu nibashaka kuyavuga. Tibikunda. Bavuga Yesu gusa. Bivugira Yesu, Jesus. Yesu, receive in Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Rero umukurikiranye neza uzomenya. Ariko rero nawe ukwirirwa wigisha impumyi ngikubwira amarangi zorinda upfa itarakubwira irangi na rimwe. Bisobanuye iki? Udashaka kumenya no kwiga ibyo turabigisha, naho tovuga ntazo kwigera amenya kubitandukanya. Kuko yahisemo kugwanya vyose, akegeranya kugwanya abakozi b'Imana n'abatari bo, ntaca gufata akanya kugusuzuma kugira ngo aje hagati amenye ab'Imana n'abatari, wafatira bose ikivungana abakozi ba Illuminati. Uyo rero nashobora guhinduka. Nta munsi impumyi zo kwigera imenya irangi, nawe uryigisha gute? Kuko ni impumyi. Uyu muntu adashaka kumenya ukuri ni impumyi, ntashobora kumenya ukuri. Bisaba rero kwiyorosha no kumviriza. Kuko icyo nizeye ntakekeranya, Yesu Kristo yapfuye akazuka
yamenye amaraso yiwe abantu bacungugwe nawe, nta dayimoni yokoresha iryo zina muri avyo bintu mvuze. Ni izina ritavogerwa, ni izina rifise ububasha n'ubushobozi bwo gucungura no gukiza no kurinda abaryizeye. Nuwo pirata azopirata Yesu gusa, ariko naho uzoza kudabanganya ivy'amaraso ya Yesu Kristo, izuka ryo akemeza abantu bozwe amaraso ya Yesu n'intsinzi muri Kristo Yesu akazemanga ivyerekeye izuka ryiwe, hanyuma umbwire ngo korana na Satani. It's impossible. Hari abavuga butumwa bese twabonye mu bihe biheze, wasanga hari abantu basengera bamugaye bagakira, ariko abo bantu bamara nko kugenda bagasubira mu bihugu vyabo, bo abantu bakaca bongera bakamugara. Arico ukiye kumenya. Ico kintu ni iki gikurikira. Nakubwiye yuko hari abakozi b'Imana, habaho n'aba Satani. Hari ibitangaza by'Imana, habaho n'ibitangaza by'umurwanizi. Rero kuba abantu bogenda ngo bakabyira abantu ngo muzane imbago, ni navuga murakize muce muzishira hejuru ngo mwakize ari ibintu bakinye. Twe ntitushaka kubitakariza umwanya. N'abakozi b'umurwanizi nyene niho sobanura ibikorwa by'abakozi b'umurwanizi bakora byinshi birenze ibyo wiyumvira. Ariko twebwe icyo tugana no kubabwira ibikorwa bya Kristo Yesu. Ko abarwayi bakira, abafise ibibazo bikemuka muri iryo zina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Rero ntidutakaza umwanya wo gutekereza kuri aba bakora pirate, ahubwo tugira ishaka ryo kuroshakisha abakora ukuri. Ibimenyetso n'ibyo nta bindi nakubwira. Umuntu wese azokwamaza izina rya Yesu Kristo, akongera akemera amaraso yiwe, akemera ko yapfuye akazuka, akayimiriza abantu kwatura ko Yesu yapfuye akazuka, akabatuza bakakira agakiza muri iryo zina, bakozwa mu maraso ya Yesu. Abantu yo muntu nazohindura ibakuri kubugari burye nigitangaza c'Imana. Ariko uzoza yavuye yose by'amarimite Yesu Kristo atamuvuga, yapfuye ntavuge, amaraso yiwe ntayavuye, ebane igitangaza cyose uzokigiremo amakenga. Rero biroroshe cyane ko umuntu agomba kumenya ukuri. Ico ngomba kubwira abantu bave mu bwoba. Satani niwe apirati ibintu kugira ngo abantu baje hagati ku buryo badashobora kwemera iby'Imana, ntibeme baje ahantu bavuga ati byose nitubyemera. Kwanga ko hari ibitangaza muri Kristo Yesu, nukwita mu rudubi no mu vyago bikomeye cyane. Kuko ubu bwami tugwana nabwo bufise imbaraga, ubwami bwa Satani tubutsindisha ubushobozi no kwizera n'ibitangaza by'Imana. Yutize ibitangaza ucika umuntu adasobanuritse, kuko umwansi ashobora kugutera umwanya wari wose kandi akagusinda. Hari abantu bamaze kubona ibitangaza umaze gukora byo kuvuga ati cakira imodoka, nk'umuntu ashobora kuba yarabonye ivyo bitangaza akaca avuga ati uyu munsi ndaje ku rusengero iwanyu inje nizeye yuko ninacakira imodoka nzoyironka. Uwo muntu yoza agasengera ngaha mukamufasha niyo modoka akayironka mu gihe avyizeye. Ari ikintu ngomba nakubwira. Twe ntitwahamagariwe kubwira abantu baze batora imodoka, ntitwahamagariwe kubwira abantu muze mutora amazu. Twe twahamagariwe kubwira abantu baze bakira agakiza, bakire Yesu umwami w'abami mu buzima bwabo, bozwe ibyaha byabo n'amaraso ya Yesu yapfuye akazuka. Hanyuma hari icitwa uburenganzira bw'abacunguwe. Uburenganzira bwabo nubu bategerezwa kubaho, bategerezwa kuronka ibunguruza, bategerezwa kuronka ingene bakora, bacuruze, batera imbere, Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yabo, hanyuma bacakira ibyo Satani yabanyaze muri Kristo Yesu bamaze kumenya. Rero umuntu wese yo kwibaza ngo no muhamagara ngo ingucu cakira imiduga ucakira amazu, ibyo ubwo se ubutumwa bwiza. Tukuhamagara kwakira Kristo Yesu, niwe amara kumwakira no kwezwa nawe, tukakwigisha rero uburenganzira bwawe Satani agomba kukwaka. Hari abantu bariko baracuruza no munsi batunguka kubera amajini, abapfumu n'abarozi bababoheye ibyabo, abandi bakadandaza bakunguka bo bikanga.
bagakora bikanka ko baronka promotion ku kazi atakosa bafise, ariko abo bakorana barabatwaye mu bapfumu n'abarozi, barababosha amajini, imizimu yarababoreheye uburenganzira bwabo. Bari mu vyago, bari mu ngorane, hari batashoboye kurera abana, barize bafise amadiplome, vyarananiwe ko baronka akazi kuko mu miryango y'iwabo hari abafunze n'impwemu mbi ntibatera intambwe. Abo nibo duhamagara kuvuga ati mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Bamaze kumwakira tukabwira ati no kuronka promotion mu kazi n'uburenganzira bwanyu, kudandaza wunguke n'uburenganzira bwanyu, kuronka imodoka ukayigendera n'uburenganzira bwawe muri Kristo Yesu. Ikiba gisigaye menye ingene ucakira ivyo Satani yakunyaze, kuko twamenye ubushobozi buri mu ijambo. Iyo tubabwira ati cakira ivyo Satani yakunyaze, ndacakiye. Cakira imodoka yawe, ndacakiye. Urumva imodoka ucakiye ni remplace Kristo. Ije gucakira warasanzwe amaze kwakira Kristo. Nico tubabwira ati nitubahamagara kwakira imiduga, tubabwira kwakira Yesu, hanyuma mugacakira uburenganzira bwanyu. Hari abantu bagenda n'amaguru bakagombye kuba 2012 bari bagendera imodoka zabo, ariko barabaroze. Abadayimoni barugaye ivyabo, bacuruza bikanka ko bunguka aho bari kurongera amafaranga yo kugura imodoka, bakora bikanka ko baronka promotion aho bari kurongera amafaranga yo kugura parcelle. Abo nibo tuvuga tuti ni muze abamaze kwakira Kristo, murwanire rero uburenganzira bwanyu, ducakira ivyo Satani yatunyaze. Niho bagira rero twatura kwa majambo, cakira ivyo Satani yakunyaze, cakira amagara meza, cakira indoa yawe bugaye. Ndacakiye mu izina rya Yesu, bigakunda. Impamvu bacakira bigakunda nuko bari basanzwe bafise Kristo muri bo. Hari abandi ba apotre bagenzi banyu gusa ugasanga ntimubihuriza ko ivyo bintu byo gucakira bobo ntibavyemera. Iyo wumvise abantu nk'abo onya uvya mu vyakira gute? Urumva ari kino no kubyira. Nta mukozi w'Imana yo kwanka gucakira. Havuze ati ngo umuntu ngo acakiye ivyo Satani yamunyaze, ngo iryo jambo nirikwiye. None cyane baza yuko ni kibazo gishingiye mu byerekeye gusobanukirwa no gusobanura iryo jambo. Dufate example, hari umukozi w'Imana ashaka kuba ati ngo ibyo byo gucakira sivyo, kubera ko yahuye n'umuntu avyigisha nabi. Asa kubwira abapagani ati ni muze musengeri wanje muzocakira imiduga, ibyo sivyo. Nanjye navuga ni byo gucakira. Yes. Rero iya gwanije ibintu mwene ibyo, nanjye no bigwanya ibyo nivyo. Ariko ikibabaje n'umuntu yobagwanya ibigendo ndigisha yuko abamaze kwakira Yesu Kristo babohewe ibyabo, ko bashobora kubicakira ibyo Satani yabanyaze, bakabicakira kwizera. Uwogwanya ibi Yesu umukozi w'Imana muri make yataye umurongo. Umuntu yobagwanya n'umuntu atabumvirije neza, umuntu atumvirije, atasobanukiwe ibyo yatwitiranije n'abantu babyigisha nabi. Kuko hari abantu bashaka kuza aho bati ngo nimuze musengere mu ishengero ryanjye, muzocakira imiduga, muzocakira, akabuza abantu gukora, akabuza abantu kudandaza, akikorera ibyiwe gusa, akabwira abantu ibintu nyene biri mu kirere. We ubwiwe nta caracakira, ubwira abandi bacakira ibyo utagira. Wewe aba ariko arizanira abantu ngo buzuze ishengero ryiwe. Abo rero iyo bariko baragwanya abantu nk'abo birumvikana. Ariko tandukanye izinyigisho je ndiho ndigisha zishingiye mu gucakira ivyo Satani yakunyaze, kuwamaze kwakira Kristo Yesu n'uburenganzira bwiwe. Uyo mukozi w'Imana yogwanya ico ninde? Naho bwiwe yo bafise ikibazo. Rero ikibazo kiri ni igihe umuntu avuze ijambo ugasanga muri iryo jambo arivuze mugabo rije kwitiranywa n'irindi kubera habuze explication. Nakuha ikigeranyo. Ndashobora nanje guhaga ngavuga ati abo bantu bavuga ngo cakira sivyo, kubera ko nahuye n'umuntu yariko aravyigisha nabi. Ko mureke gukora, mureke byose, muze mu ishengero ryanjye muzoba mucakira amaviza, mucakira amamodoka, ngo bataranihana, bataranamenya na Kristo. Ivyo sivyo. Nanje navuga ivyo sivyo. Ariko itonde wumva inyigisho umuntu ariko arigisha.
umaze kwakira Kristo Yesu. Bibiri duha uburenganzira bwo gucakira ivyo Satani yatunyaze. Ninde umukristo Satani atanyaze? Usomye hariya mu gitabo cy'Itanguriro, Imana ibwira Abrahamu, mu ruvyaro rwawe ruzobinyambukira, uruvyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu cy'abanyamahanga imyaka 400. Ariko mu gihe Mose yahagurutswe akura Abisirayeli muri Egiputa, yabakuyeho harenze ku imyaka 30. Imyaka 430 niko mu gitabo cyo Kuva hatubwira. None imyaka 30 ni iki yiyongeye koko isezerano ryari imyaka 400? Ibi byari byatewe na Satani. Niko buri mukristo yizeye Yesu, hari ab'Imana yabahaye imigisha mu byo basengeye, bakagombye kuba afise akazi keza acuruza kunguka kuva muri 2019. Uno musi ari umukire, ariko Satani yaramwugariye ibyiwe, abayeho nk'umukene kuko hari nubwo Imana yuguruye ibyiwe. Rero uyu rero iyo turamwigisha ingene ashobora gucakira ibyo Satani yamunyaze, asimbuka hakana iyo myaka yongera ku isezerano ry'Imana mu vyerekeye imigisha yiwe. Inyigisho atamuntu ashobora kugwanya kiretse uyu muntu nawe urumva yo afise ibibazo. Gusa rero n'umuntu ushobora gusanga Imana itigeze mwandikira iyo modoka, Imana ubwo buzima bwiza Imana itigeze bumwandikira, yamwandikiye ubuzima bubaye bwo kuba wikorera ku kazi kabaye wifitiye ako kagare. Ivyo ntibishobora kuja mu migambi y'Imana, ugasanga uwo muntu nubwo yashaka gucakira iyo miduga kubera atari ibintu Imana yamwandikiye, ntibishobora gukunda. Hari cyo ngomba ndakubwira. Uno musi ushobora kwakira agakiza uri umukene kandi ugapfa ukigira mu ijuru, nta kibazo. Si itunga rizotuma winjira mu ijuru, ariko no kwakira agakiza bya bindi nakubwiye intango ya byose. Twigisha abantu bakire Yesu, bihane bozwe amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma tubigisha uburenganzira bwabo. Ubwo burenganzira nibwo bw'ubwo rero bunyuranye n'iryo jambo uvuze. Imana ntiyigeze ire mu muntu azokene, azobe ubuzima bubi, siyo mugambi w'Imana. Ibi bibazo byose ubona by'ubukene, ivyago, kutagura imodoka, kudatera imbere, kutagura inzu, kuguma upanze exemple, ivyo byose nubwo atari yo fondation y'agakiza, ariko nibiri muri bwa burenganzira bwacu tuca tubohoza, kuko Satani nivyo yatangiye kuboha. Yabwiye Yesu ati akiri mu mubiri, amuhagarika ahantu hejuru ku gasongera, arambwira ati raba burya butunzi bwose ajya amazu yose, burya butunzi bwose n'ubwanje, fukamira ndaguha. Igihe muri Edeni Adamu yaremwa, yari yahawe itunga ryose. Igihe yacumura, Satani yaciye afata ubutware n'itunga ryose abishira mu maboko yiwe. Noneho ashiraho kode, umuntu ashaka kuzamuka mu by'ubutunzi, amagara meza, atamfukamiye je Satani kibikunda. Kuko avuga ngo narabihawe, yabihawe na Adamu na Eva. Nico gituma Bibiliya ati ngo Adamu wa mbere yatuzaniye urupfu, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yatuzaniye ubugingo n'amahoro n'imigisha irimo ni Yesu Kristo. Rero igihe tumaze gukizwa rero, uburenganzira bwacu nibujya twatswe mu itongo rya Edeni. Umugambi w'Imana nuko abantu babaho neza. Imana niyifuza ko abantu babaho mu bukene, Imana niyifuza ko abantu babaho mu buzima bubi, yo kwifuza ko abantu bose babaho ubuzima bwiza. Ariko kuko vyafashwe na Satani gutya mbere, bisaba ko umuntu avyuguruza. Ntukwiye kuvyakira, ukwiye kuvyuguruza. Igihe cyose uzovyakira ati jewe naremewe kuba umukene, sinkwiye gutembera mu modoka, sinkwiye kugura parcelle, nzorinda mfuko ngo nibyo Imana yanyandikiye, uzopfa konyene kuko ni wewe wigize nabi. Ariko wamenya ko ufise uburenganzira bwo guharanira uburenganzira bwawe, rondera abakozi b'Imana bakubohoza. Uzotangura kudandaza bikunde, kuko ijya migozi y'abadayimoni irakuvako. Uzotangura kubona ama promotion mu kazi. Uzotangura kubona icyo ukora gikunda, kuko ivyakuboshe vyamaze kugusendwa. None ubuzima bwawe bukagenda neza. Rero wumviriza ahantu,
umukozi w'Imana ntabwiriza abantu yuko abantu bose bakwiye kugira imiduga n'amazu n'ibindi byose ngo niyo base y'ubutumwa. Uyu aba yarataye umurongo. Bari babigisha mwene ibyo ariko si jewe. Bwira abantu ubutumwa bwa Yesu Kristo bihane bamenye Yesu. Hama baharanira uburenganzira bwabo rero. Iyo miduga n'uburenganzira bwacu. Amazu n'uburenganzira bwacu. Yesu arazi yuko dukeneye imodoka. Iducane kuvuga ubutumwa. Dufasha abarwayi. Duhe lift abakiri mu buzima bwoye. Yesu arazi yuko umuntu akeneye kuta buri kwezi ahagarika umutima baje kumusaba amafaranga y'inzu. Agira inzu yiwe. Umuntu agira akazi, umuntu adandaze atera imbere. Yesu arazi ko ibyo bikenewe. Rero ubwo burenganzira rero Satani yatse umuntu. Nibwo tuvuga tuti umaze kwakira Yesu dushobora kubohoza izo demons zikarekura iyo migozi maze ugacakira ivyo Satani yakunyasa. Ari kibazo kimwe je ngoma ndababaze. Iyo Imana iremye umuntu ibizi iherezo giwe ingene rizorangira. Ico nakubwira kimwe womenya igihe yakurema. Yoyo ni Imana izi kahise kawe, iza kubu, izina kazoza kawe. Rero yaguhaye ububasha wewe butandukanye n'ubw'ibikoko. Okay. Ubwo bubasha buhagaze mu mahitamo yawe. Ushatse gukira wokira, ushatse gutindika uzotindika. Ushatse gukorana n'Imana ibikomeye wobikorana nayo. Ni uhitamo. Kandi ushatse kuba nothing person wowe ni wewe uhitamo. Rero Imana ishobora kukuraba ikavuga ati uyu muntu namuhaye byose muri we. Ariko ikibazo afise ntashaka kudevelopa ivyo nashize muri we. Ashobora kubona kuzoranduka. Imana irabizi. Ashobora kubona ko tacuzoshika kuko uruva nibiva kuri yo ni wewe ubwawe. Ikabibona muri present kuko ni Imana izi bya kahise akubu nakazoza. Nk'ubu jewe example yambonye nk'umuntu azovukira mu nzu y'umukene. Yes. Ariko imbonamwe ubushizi bw'amanga bwo kwanka kubaho nk'uko abavyeyi banje babayeho. Kandi ibyo nshitse kuno munsi nimba maze kubwiriza mu mashengero arenga 40 muri etazine cyangwa ibihugu bitandukanye maze kugenda kubw'ubutumwa bwiza. Nuko nanse kubo nisanze wondiwe. Sanga mu Mana nshobora kubondi uno munsi. Rero Imana je yarabimenye. Imana irabizi, irazi ubuzima bwanjye, irazi by'akazi, irazi n'ubwejo. Rero mu ijambo rimwe ikintu Imana idakora nuko kwinjira ngo mu mahitamo yawe. Nico gituma yaturemye imisho yawe. Idu uburenganzira bwo guhitamo. Rero ntuze wicare ngaho uvuga ati ngo nakarere kanicare. Imana irabizi nimba nzoba umukire bizonsanga. Uzorinda upfura umutindi. Haguruka. Yes. Izere ibohore. Dandaza tangurira muri bike uzamuke ubohoza ibyawe ucakira ivyo Satani yakunyaze. Imana iguhezagire mu bikorwa by'amaboko yawe. Byose birashoboka. Turakunze kubona amadini menshi asambuka ugasanga yiciyemwo imigwi. Ibijye bintu iyo mubibonye mwamwibaze ko biva kuki kugire amadini asambuke ugyaciye ashinga urusengero rwiwe n'ugyashinze ugwiwe ugasanga umenga nabantu barinko bapfa ibintu vyisi kandi boga kwizera hama bagacakira bya bintu bipfuza batarinze gutandukanya abantu babashwiragiza hirya no hino. Ivyo amagabura y'amadini yamiyeho kuva igihe ca Yesu. Yesu yari ariho muri Israel ntihari idini rimwe. Hari abafarisayo, hari abasadukayo. Kandi bose bavuga ko bagendera mu byagezo bya Mose. Ariko wakwinjira neza ugasanga bamwe bemera izuka, abandi ntibagyemera. Bamwe bemera abamarayika ko bariho, abandi ntibabemera. Ariko bose bavuga ko bizera Imana imwe. Rero iyo mpemu yarakomeje. Igituma itashobora no gucika nuko Imana ntibazwa idini. Nta dini na rimwe Imana
iyo kugira ngo nije natanguje ngo iri dini oya ntiri mu by'amadini. Imana ni nyene ishengero ariko rero ishengero rikaboneka mu madini. Rero nico gituma mu idini hari amadini yizera Kristo, harimo umugeni azoja mu ijuru, hariho n'abakurikiza imigenzo y'idini gusa batukurikiza vya Kristo batazoja mu ijuru. Rero idini tandukanye, idini n'ishengero. Idini n'ibitekerezo by'umuntu yashinze hariya, nkuko je natanguje Liberalitarienne mu myaka 19 iheze, hanyuma mu myaka 21 iheze ko nayitanguje 2003. Naricaye ndavuga nti ntanguje idini rizokora uku nka founder wacu, shinga ivyitwa Reglement d'ordre intérieur, amastatara shigwaho. Umva ivyo byose Imana ntiri muri ibyo by'amastati, ntiri muri ibyo by'amareglement d'ordre intérieur. Ariko kuko maze gufunda idini nka founder, naciye Kristo uraza ubumwami waha, nanje ndarekuye ni uzoyobora. Twese tuzokugi Yesu yaciyaza. Nico cyo mu idini ryanje hari abazoja mu ijuru bazokurikira ijambo ry'Imana bakarigendera, abatazorikurikira ntibazojayo. Niko imeze madini atandukanye. Rero ni wumva amadini asambuka cyangwa ajyana n'ibindi, ivyo bizohoraho kuko ntivyashizweho n'Imana. Ariko ishengero rya Kristo aya ntirigongana, riri hariya muri Pentecote, riri nga muri Liberalitarienne, riri muri Fekabu, riri muri Anglikani, n'abantu bataboneshwa n'amaso y'umubiri, ariko ni ishengero riri hariya. Yesu yagiye atoranya hariya, atoranya hariya, atoranya hariya. Rero idini n'ishengero ni ibintu bibiri bitandukanye. Turi mu gihe hasigaye hakorwa ibyaha byinshi cyane ku isi. Hari igihe umuntu usanga yakoze ibyaha akavuga ati none yuko uyu munsi nkora icyaha nejo ugasanga ndagisubiyemo cya kindi nyene, kandi tuba mu isi irimo ibigeragezo byinshi. Ni gute umuntu ashobora kuvyirinda ntihagire ikintu kimwe gishobora kumutsitaza? Ikintu cya mbere utegereza kumenya icyaha. Icyaha, insobanuro y'icyaha ni umugararizo, manake ni intumberiza kugarariza itegeko ry'Imana ribangamira ubugombe bw'Imana. Rero icyaha cyose kiva ku murwaniza kandi gifise ubushobozi ku muntu. Ugikira gusa n'umwe nuwejeje amaraso Yesu Kristo akakira agakiza, hanyuma Imana ikamuharura kubugororotsi kubw'ubuntu bwa Kristo tari kubwikorwa. Rero hari ibyaha by'uburyo bubiri. Hari icyaha umuntu akora ku gatwe kiwe ahitamo we, umugararizo ahitamo ubwiwe, aziko bitari mu nyungu z'Imana, nta kintu kimwe we ntacyo bimubwiye, mbere aravuga ati jewe ntacyo bintwaye, Imana nta gaciro ye. Hakabona ibyaha bikoreshwa umuntu ari daimoni iri muri we, agakora ibintu nibiki byanshikiye, yama yicuza igihe cyose. Daimoni yicaye muri we, imurusha imbaraga, imukoresha ibyo adashaka. Example nk'abisambanya, akubwira ati iyo baje tubasengere tubabohoze, abati ndifuza kureka kwisambanya, ngafata ingingo nkiyana Mana mfasha, ngo mugabo ndiko ndoga cyangwa ngiye kuryama ndumwe, ngo sinzi ibintu bimfata gasanga nabisubiye, naheza nkatangura kandi kwicuza. Manake ni daimon. Injo gituma benshi muri abo yo ndanabakoze ko daimon batahaze, kandi abo benshi yo ndabasengeye impwemu bikabavamo, ntasubira ntasubira kwisambanya, ntibikunda. Rero nabambwira ati ndagerageza hasi nkavuga ndeka mpime ndabe bya bindi byaho, ngo wapi nibiza ko ni daimon. Ibi byaha rero daimon zambaye abantu zibakoresha ibyo byaha. Umuntu yama ari mu buzima bwo kwicuza ibihe byiwe byose, keretse aronse deliverance. Out ya deliverance nta office wo kiririca. Hama bimwe navyo biba bimurimo indani, bimwe usanga ari we agira amahitamo.
amahitamo y'umuntu hariho umuntu none reka ngwikirana cy'amahitamo ntuzi ko hariho abantu hazakakubwira ati ngo jewe munyereka hano noja ku mupfumu icyo nsaba cyose ndamuha jewe njani kuzimu ndagenda icyo nkeneye n'amafaranga ajyana amahitamo yiyo icyo gihe rero bashaba dayimoni baza nta n'akazi bakora karekare kuko yamaze kwemera niwe yishe uyo rero nawe ingorane atangura yiti niwe hahisemo ariko igihe bajya dayimoni yabahaye ikaze bakazoza nawe azogera igihe azora yicuza mugabo bitagishoboka kwava hageze kuko baramaze kuza baraboha mu ijambo rimwe uwo ari we wese nahungire muri Yesu Kristo yezwe maraso yiwe yongera arondere deliverance niyo nzira imwe yo gutsinda icyaha kuko ni imigozi iboha atari uko without deliverance no deliverance no free taro n'umuntu usanga akijijwe cyane gusa ugasanga arabeshya uwo muntu tumwita uko ataba akijijwe cyane ni ikigeragezo satani abamuteze hariho ibintu utegeza kumenya bibiri ibyo abana b'abantu twe twita gukizwa bitandukanye n'iby'Imana ivuga gukizwa hari n'uwo ushobora kurabisha amaso ukavuga ngo ni sawa ariko imbere y'Imana atari sawa kubera ko Imana iganisha kuraba imbere mu mutima hahandi hava ama objectif intumbero sico umuntu akoze rero ushobora kwihinda ngo umuntu arakijijwe mugatarakiza arabikunda gukizwa ariko nimboye nararonka deliverance icyo gihe rero uzomubona abayeho ubwo buzima uri kuravuga bose bakeneye deliverance reka ndabashimire cyane ku kanya mwaduhaye murakoze cyane nibaze ko n'ikindi gihe nitwabakenera muzotwitaba tuzobitaba rwose reka nshimire umuntu wafashe umwanya wo gukurikirana kino biganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.